portail d'opportunité créative niyo yashizweho na VAB muri projet yabo umugambi wabo yise va muzika uwo mugambi ukabujejwe gufasha abaririmbyi n'abakora ivyerekeye ivy'umuziki gushobora kwiteza imbere bakabigira umuziki bakabigira umwuga rero ico yaje ahanini iyo portail ico yaje ibibazo yaje gukemura sibindi ni gufasha gushikana umuziki mu Burundi ku yindi ntambwe ugashobora kujabuka untugume mu Burundi gusa ariko uje no mu bindi bihugu. Kazoza FM, be your own boss. Ko mubimenyereye misi yose twamatugaruka kubijanye n'imico n'akaranga muri no kiganiro canyu ni kuri Kazoza FM mudukurikirana ku 103 n'ibice bitatu nkuko rero kuvejo mwatangwe kubikurikirana kiganiro kuziko kubera inkino zo mu gikombe c'umupira w'amaguru zatanguye tuzokwama dukurikirana ikiganiro canyu kuziko kuva isaha 2 z'ijoro nimutangwe rero kubandanya muteramana natwe mu kiganiro canyu nkuko rero mubimenyereye mudukurikirana misi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu aho twakira abatumire batandukanye bakaza kutuganirira kubijanye n'imico n'akarangane nkuko rero vyama ku misi ya kabiri twama dufise umutumire nawe suwundi ngira muramaze kumenyera ni Shimirimana Divine mbanze ndaguhikaze hama utwakire n'abashitsi mwama mugendana. Ego cyane Terence murakoze cyane kutwakira nkuko vyama buri wa kabiri tuba turi kumwe namwe tuje tuva muri VAB hama uno munsi basha umufashe kwakira umuntu adasanzwe muri VAB numwubaho wanje sishobora kumwubaha ko ndamvuga mu izina yo nkundira mu cyubahiro ciwe akidondora. Ego urakoze cyane Divine ndaramukije abariko badukurikirana mu kiganiro cacu kuziko hama nubwo Divine navuga ko akoje imvugo ndenza rugero gatoyi ego jewe ni Jenny LC abasanzwe bakurikirana kino kiganiro baranzi imbere yuko Divine ashikanije naje nakora kino kiganiro misose kuwa kabiri turi kumwe na Diogene ubona yuko nga muri Kazoza FM ibintu biguma bihinduka abatwumvirize ngo baronse amahirwe uno munsi gusubira kumva umushitsi bahora basanzwe bamenyera ego no munsi ndibaza yuko n'ikiganiro kizagenda neza ningiye mbenga nkoranye namwe na muri babiri na jewe numva niteka kuri jewe nanje kubona nshoboye kuhashika. Ego mereka tugushimiye tuguhe nikaze ka muhinga bw'ivyo mu batushiremo akaziki duhave tugaruka rero aho mutumire uno munsi tuganirira ku gaseke yaje kudutekurira kuri ziko y'uno munsi nongera ndanabamenyesha yuko mushobora kudukurikirana kuri Facebook aho mwandika Kazoza FM maze mugakurikirana ikiganiro kuziko nkuko biba tuba turi kumwe. Mereka rero nkuko mwavyumvise ikiganiro ni kuziko aho nkuko mubimenyereye twama tugaruka kujyanye n'imico n'akaranga muri kino kiganiro imisi yose ya kabiri nkuko menyereye twama dufise abashitsi baje bavuye muri VAB kugira ngo batuganirire Divi tubarize umushitsi no musi yadutekereye iki Asha uno munsi twazanye ikivugo ndetse mbega novuga gute tematike mu Kirundi ni Nevuga ko ari kiganiro no munsi cyo dushimikirako yego umutwe w'ikiganiro uno munsi twashatse kuvuga ku kijanye na portail d'opportunité yateguwe na VAB muri projet yayo va muzika rero nk'umuyobozi wayo mu responsable w'iyo portail d'opportunité twashaka atubwire mu Kirundi abariko baratwumviriza kuri Kazoza FM abakunzi ba VAB utubwire ati iyo portail d'opportunité mu Kirundi sigura iki ije gukemura iki mu bijanye n'ubuzima bw'abaririmbyi ayiwacu. Ego Divine murakoze portail d'opportunité ngira uko noshobora kukivuga neza mu Kirundi n'urubuga hwaniro rutangaza amahigwe abanyamuziki eka mbetse n'abanyakaranga bose bashobora kuronka. Iyo tuvuze abanyamuziki tuvuze uririmba gusa turavuze bajya ba DJ turavuze bajya ba producteur en fait bajya abantu bose bahurukiye mu kintu c'umuziki. Rero iyo portail d'opportunité créative niyo yashizweho na VAB muri projet yabo umugambi wabo yise va muzika uwo mugambi ukabujejwe
gufasha abaririmbyi n'abakora ivyerekeye ivy'umuziki gushobora kwiteza imbere bakabigira bakabigira umwuga. Rero ico yaje ahanini iyo portail ico yaje ibibazo yaje gukemura si bindi ni gufasha gushikana umuziki mu Burundi ku yindi ntambwe ugashobora kujabuka ntugume mu Burundi gusa ariko uje no mu bindi bihugu. Ni gushobora gufasha wa muririmbyi w'umurundi canke wa munyamuziki w'umurundi ashobore kugenda haba mu festival international mu festival mu bindi bihugu. Sinzi ko mwabonye ubuheze mwarabonye nka Bernice Dobel ari muri Visa for Africa muri Visa for Africa muri Maroc Visa for Music murambabarira Visa for Music muri Maroc habijya n'ibintu besha iteka igihugu mwe kugira ushobore gushika hagiye benshi menga bashika hagiye benshi mugabo Bernice niwe yashoboye kuja kuri stage na band yiwe agashobora kwerekana guserukira Burundi. Rero muga kugira ushika kuri rya ntambwe ya Bernice si ibintu vyizana kugira ushike hose kuvuga ngo barakubwiye ngo urumva nibaza no muntu w'umurundi canke ngo bigenda gute oya wewe baralansa tuno kuri ama appel à candidature hama ugahiganwa n'abandi ugapostula uhiganishwa rero ukineza neza ego iyo bavuze rero guhiganwa ngaho kenshi uhiganishwa ico novuga portfolio yawe ni nka CV yawe w'umuririmbyi ivyo umaze gukora ivyo umaze kurangura ico wamaze ego ico novuga ico umaze kumara muri ako kanya hariho banagusaba kenshi n'ama demonstration uri kuri scène urumva wereke uri kuri scène uriko urakora uwo muziki wawe ama performance yawe sur scène urumva byo byose ukabirungika umva kandi uko haba ama appel menshi atandukanye benshi basaba ibitandukanye hariho n'abakubwa ati nidukeneye yuko ivyo byose ubiduha dukeneye tubwire umugambi ufise nk'umuririmbyi ngene ushobora gufasha abo mu kibano aho ubaye kubateza imbere just kaba nka kujya kandi mapera à projet wowe ukandika bantu shira imbere inyungu zawe aho bakubazana inyungu naba n'ikibano cyo geze ego n'ikibano cyo geze kunguka mugana ndetse ico uje gutera mu muziki waho ubaye nigi kuje guterera umuziki waho hantu ubaye mu muziki muri rusangi ego ego rero ugira uti wavuze ngo n'urubuga urubuga bashobora gutangariza ko kumbura amahigwe hama abagenewe bakayashikira urwo rubuga nago rukora gute ego urwo rubuga rero rwitwa vamuzika.bi wanditse muri Google abashobora kumenya gukoresha Google wandika vamuzika VAMUZIKA.bi rero maze gushika aho ugiye kuri accueil ucubona ama opportunité ahari que ça soit muri cadre ya ma showcase ni kuvuga nk'ama concert n'ibinki byose que ça soit muri domaine ya ma fond abashobora kuva gute kubera nk'aba kugufasha mu migambi yawe bakaguterera mu bintu by'uburyo haba no mu kagacabaho rero yindi categorie yo kwiga ya education bavuga ati ushaka kwiga ivy'umuziki bijanye n'umuziki bigenda ukwego rero ucinjira kuri vamuzika.bi ushobora kubona ama opportunité yose ariko n'urubuga rutamaze iminsi myinshi tukakuva rugitangura gukora ndiko ndabona genda rukurikirana ndabibona kubera ndabona abashoboye kuza bakaruraba none ayo mahigwe ashika kuri urwo rubuga avuye azananye ego ayo mahigwe rero naho rero haca haba akazi kiwacu naho haca haba akazi ko kurondera hirya no hino mu makungu abandi basanzwe navuga ko tubapublia ibikorwa byabo kuko ni hakujya kwa appel d'offre usanga bapublia ahantu henshi hatandukanye rero ni haca haba akazi katwe turayarondera habaye muri Etats-Unis habaye muri South Africa habaye muri ngaha muri Afrika eka impande zose z'isi aho ko zitandukanye mu Faransa mu Bwongereza turazironda tufa kuba twabonye gusa ko natwe turaja ngaho tukabanza tukayiraba tukaraba ko umunyamuziki w'umurundi yemerewe kushobora kwa applying ko si zose usanga zemerera umurundi gushobora kwa applying tubonye umurundi bashobora kumwakira turayitora natwe
tukayishira kandi usanga ishobora kuba iri mu congereza kumbure hakaba hari abaririmbyi b'abarundi bavuga ati twebwe ico congereza kiratugora turayigushirira mu gifaransa kugira ushobore ivyo ushoboye kugira wa applying bikoroheye yego Yes, je ndumva Vabe yaje hageze kabisa barinje bakora dukurikirana bumve yuko bafise akarusho kadasanzwe kuri iyo portail d'opportunité mugabo rero je nacengira akabazo nyakubaho urumva mbega iyo portail d'opportunité kugira ngo muri Vabe mwicare muyumvira ati tuyitegure kugira ngo uzoze gufasha abaririmbyi kurumva abaririmbyi bafise akarusho kanini mwavyumviriye gute l'idée yaje gute turashaka kubimenya ego nakubwiye yuko kugira iyo portail ishobore kuboneka byari bivuye muri projet umugambi twise va muzika uwo mugambi nawo ukaba ufise atarindi hangiro ufise ari wo gushobora guteza imbere umuririmbyi w'umurundi rero twarimba ati kumuteza imbere ariko akaguma ngaha mu Burundi gusa atarenga imbibe ntaho azoba ashitse turakeneye yuko atera intambwe ntagume ngaha mu Burundi gusa ariko ashobore no kuja ono basura scène internationale ashobore kubonwa n'abandi banyamuziki ashobore guparticipa mu makonko atandukanye kandi nibaza yuko nakamo kari gakeneye kurabona ko abaririmbyi b'abarundi bariko barakanguka urumva dusigaye tubona muri découverte RFI harimo abarundi mu mwaka weze mwabonye harimo Lorette Tetero no mwaka harimo Masterland ivyo ni nk'ibintu byo kwishimira cyane biva dushaka yuko umuririmbyi w'umurundi ntagarukire hano ariko afate novuga mu kwitwa niyiteza imbere umuziki ukaguma ngaha novuga yuko ntazoshobora kwigereranya n'abandi baririmbyi mpuzamakungu kujya uno munsi bavuze Beyoncé turazi ko ari umunyamerika ariko nta numwe atamuzi kuko kumva ko abantu bose bamumenye gute bamenye ko umuziki we warajabutse imbibi iyo dukeneye ko n'umuririmbyi w'abarundi ushobora kujabuka ukagenda mu bindi bihugu yego bon mbandanyiriza ko nyene numva naryohewe cyane rero nashaka kukubaza ex mbega nk'umuririmbyi ashoboye kuba abonye nk'iyo opportunité kuri iyo portail nyine akumva arabaye intéressé mbega muri Vabe murashobora kumufasha mu kumuherekeza kugira ngo ibisabwa byose abikwize kugira ngo nawe ashobore guhiganwa mu bandi ego cyane ego nico tubereyeho nico tujejwe nivyo nivyoherera gusa mu kubibamenyesha ari utabishoboye ashobora kutwandikira email canke haba ku ma platforms yacu atandukanye haba ku ma réseaux sociaux haba kuri Facebook kuri Va Burundi haba kuri Instagram haba kuri Twitter hose umuririmbyi wese ashoboye kubona ayo mahirwe havuga ati je birananiye gushobora gukora utwegereye muri Vabe katwandikira katubwira ati nabonye opportunité yerekeye kuja ngaha muri kino gihugu mugabo nagize intambamyi zo gushobora kubikorera ko ari nashaka mumfashe utwegereye n'ukuri turagufasha cyane n'umutima mwiza kandi kabazo n'umenga koko hava kagorana none nko mu gihe umuririmbyi ashoboye kwemererwa benshi bakunze kuvuga yuko ama visa abagora none muri ico gihe Vabe murafise ukuntu mushobora ku intervenir kugira ngo izo visa bazironke ibyo rero biragoye ko nka Vabe ntushobora kugarantisa ko umuntu yoca ashoka aronka visa mugabo ari byo babisabwa kugira tumufashe ashobore gusaba iyo visa muri Vabe ari gishoboka ko twomufasha ico turakimufasha cyane mugabo sitwe tugarantisa amaviza ko ndukora ama ambassade nubwo twari tuvyifuza ko dukora n'ama ambassade atandukanye ariko ndibaza yuko ni intambwe tuzoshika ko nico cifuzo dufise ko azogera igihe dushobora kuba dufise ama partenaire n'ama ambassade atandukanye ku buryo umuririmbyi ashoboye kuronka iyo opportunité yo kugenda muri ico gihugu ntareke kugenda kubera yabuze visa reka twibutse muri ko mwese muri ko muradukurikirana ko ikiganiro ari kuziko no munsi nkuko vyama tugaruka kubijanye n'imico n'akaranga muri kino kiganiro uno munsi rero tukaba twaronse umutumire ajava muri Vabe akariko aratuganira kujanye n'amahirwe baheza bakashira habona kugira ngo abanyamuziki bo ngaha mu Burundi bashobore kuyacakira maze baheze bavyaze umusaruro ngani ko umuntu yovuga nkuko rero mu vyumba turabandanya tuganira kuri uno munsi tugaruka kandi mukanya aho bahejeje kudushiramwo kumbure akazi kugira ngo turuhuke gatoya umunsi wa mbere duhura
reka rero tudatevye tugaruke ku kiyago cacu cyo kuri uno munsi ku ziko nkuko mwavyumvise dufise umutumire aje ava muri VAB aje kutuganira ku bijanye n'amahigwe bashira habona kugira ngo abaririmbye bayacakire maze biterera imbere natanguye mvuga ko kino kiganiro tuza kwakira ubutumwa bwanyu mushobora kuba ari kibazo mubaza tuzonkanya kwigaruka ko tucishura mu biganiro biri imbere canke ari intererano nahone tuyakiriza yompi murakoze kandi kubanda yamutwandikira tubandanye rero n'ikiganiro esi mwatubwiye yuko aya mahigwe muyashira abona kugira abaririmbyi bayafate uno munsi nk'amahigwe yo bari ku rubuga ni nkayahe ego kuri uno munsi hariko amahigwe menshi ngani ko novyita kuko hariko amapera candidature menshi yerekeye abaririmbyi gusa bavuze ko ego yerekeye abaririmbyi hariho n'abari ariko nayo ariko yerekeye aba DJs ego urumva ko nkaho umva aja mu mugwi umwe ego rero kubu nyene kuya lista yose arahari cyane abantu boca bagenda kuraba arahari kandi ntihariko juste ayo mu ngaha mu ayo mu mahanga gusa hariko nayo ngaha mu Burundi kuko hari n'igihe usanga ngaha mu Burundi hari abantu bateguye ibintu vyerekeye abaririmbyi mugasanga bo muririmbyi ntiyashoboye kubimenya ego hariko vyaha mu Burundi ego mashobora kuja kuraba muciye kuri vamuzika.bi ubwo nyene muca muyibona ariko ni menshi cyane yego ubwo ya mahigwe ntiyoba ashikirwa n'abantu kumbure bamwe abandi ugasanga ari kure yabo gatoya kubera kumbure batari hafi y'ubuhinga ngurukana bumenyi canke batanabizi kubikoresha ego ibyo vyo nashoboka yuko ahari abashobora kuba bazi gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi babera intambamye mugabo nobaza yuko isi ahigeze ingene umurindi uriko twese tuko dukoresha novuga la digitalisation ivyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi twese niyo tuje rero kubera usanga no kugira ushobore ayo mahigwe kuyashikira unabikore byose iyo process yose uyimare bisaba ko ushobora kuba ukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi rero ico dukora nuko twebwe turagaragaza no kuyapartage hashoboka haba ku ma réseaux sociaux yacu nko kuri WhatsApp urashaka kurengana kuri WhatsApp ego ushoboye kutwandikira kuri WhatsApp katubwira ati nari nifuza yuko mu nyereka ingene bigenda canke mu ndungikira mugabo bajya abantu bafite amamega ya WhatsApp Facebook rero hariya ntibikunda ko ntushobora kuvyugurura bizagusaba yuko mugura undi mutekero bashobora kubafasha gukoresha Google canke andi ma platforms atandukanye nizere ko kino kiganiro kitaza guhera iyo nimero tutayishikirije ariko baratwumviriza kugira ngo hoba hari umuntu w'umuririmbyi ahari hose yumva ko ashobora yifuza gushikira amahigwe kano kaje kaba karyo ikindi naco ndiko ndavuga abantu bashobora kudashikira kumbure ayo mahigwe nako ndiyumvira nk'abantu usanga bari mu muziki mugabo bari mu ntara za ruguru nibaza ko nahone bariyo bo nabo mukorana gutegira ngo kumbure ayo mahigwe nabo bashobora kugira yabo yego nimwe tweko turavuga yuko ama réseaux sociaux yacu afasha nashobora kuba uri mu ntara za ruguru mugo kavuga ati nane nifuje gushobora nanje gupostula kuri ino appel à candidature bikubereye intambamyi uratwandikira ukatubwira ati jewe nari nifuza kubikora ariko nabaye bloqué na baye bloqué aha naha rero twandikira turashobora kunenge tugufasha mugabo turi nubwo twa turi à distance ubuhinga bwarateye imbere umuntu nubwo atabari hafi yawe ari mu urashobora kumufasha biroroshe yego none jewe ndagize akabazo gato jewe uyu mugambi wankoze ku mutima kabisa mbega murarihisha nk'umuntu ashatse kuvizita iyo ni site ego ni site iyo site iriko ama opportunité ari amafre ariha kugira ngo yiyandikishe cyane oya nukuri nta na gato nta mafaranga tumurihisha ni ku buntu arashobora kuja ko akaraba ama opportunité ahari gusa kimwe hari ama opportunité usanga kugira bashobore kukwemera kurungika candidature yawe bagusaba kuriha aho rero niho twebwe twa twayikweretse bati hari gushobora gusanga kugira ati iyi concours kugira ushobore kuyijamwo bisaba kuri nka $25 kugira dossier yawe izoshobore kwigwa mbwari gemba nibaza yuko urishe $25 kugira mu nyuma uzotahana $2,000 ntuba wibwe nta na gato ni bimwe bakubwira ati harama opportunité henshi usanga hatandukanye
bati kugira twige dosiye yawe ujya kugira bashobore kuvuga ati ujya muntu yize dosiye yawe nawe aronke ngiraga gafana ashobora kuronka ibintu vyuko n'ahandi ho twebwe muri vabe ntaco turihisha ni kubuntu none aho nyene tugeze aho nyene rero none mu gihe mutarihisha ngaha turi kuri radio Kazoza FM no kugwiza umwimbu none muri vabe tutarihishije mutarihishije twogwiza umwimbu gute muri vabe nakubwihangiro twihaye n'yuko ngufasha abandi kugwiza umuririmbyi agwiza umwimbu wiwe vabe yubaho cyane gose rero twebwe umuririmbyi niyamara kugwiza umwimbu wiwe twe natwe iwacu zoba wagwiriye dusa n'abasozera ndafise ikibazo ndakubaza kijanye no kumenya nimba abo ayo mahigwe agenewe bariko baragerageza kuyashira ubona bariko baravyitabira kuza kuraba novuga amahigwe ahari hamwe rero no kuyakorerako ego je mbona umurindi bariko n'ukuri n'umurindi gushimishije cyane ndiko ndaraba kuko turaronka icyo no kwita ama statistique y'abashoboye kuvyugurura ku munsi je n'ukuri aho bigeze gusa ico ntaramenya nuko ababiraba bose bashobora babikorerako kuko tuba twabashiriye ama date limite tubazoheza itariki iyi niyi rero sinzi ko babikorerako mugabo abamaze kutwegerana sinovuga ntibaraba benshi kugira tubafashe ni bake cyane mugabo ndibaza ko nabo batatwegera kumbure ngira barabishoboye ngiriye ko aho bonda namenyesha yuko kuri uwa gatanu ku cicaro ca VAB aho VAB isanzwe ikorera aho rero ni he ni kuri route Rumonge iyo ta Boulevard de la Liberté ubuye urenganye BGF gatoyi hariho jono immeuble NFT yanditse ko NFT rero hajya hasi twita kuziko ni kuziko naho nyene yego niho tuzoba turiko tuhari nkaho muri VAB n'abaririmbye kandi mbese n'abandi batumire batandukanye tuko turaganira ko ico kintu ca portail d'opportunité cyo cerekeye guha amahigwe abaririmbye kugira bashobore gushika ku yindi ntambwe abo batumire ni bande abatumire turafise Masterland turafise n'uzozasirukira ubushikiranganje ministère de la culture de la jeunesse yego hazoba na jewe nyene nsanzwe ndi muri iyo ntuze ya muri uwo mugambi wa VAP nzoba ndiko ndavugira ku ruhande rwa VAP yego tubazoba dufise na Divine ngaha zo ari kwaremesha ico kiganiro yego turabahaye ikaze ni kuva isaha 10 yego muhinga mu karibu mwese bazobashaka kumva byinshi kuri uwo mugambi barahabikaze yego watwemereye ko abariko baratwumviza batahana kanimero ka telefone namba ari WhatsApp yego kugira ngo arico babaza bakibaze kumbure muzeze murabaha yego ntangorane nimwe numero ya WhatsApp ashobora kuva ko ni 71 746 933 ego cyane 71 amajana 76 amajana 933 aho ushobora kwandika ubutumwa maze ukabaza ico wifuza cyose ukaronka inyishu divi amasahara turega reka kumbure duse n'abasozera kino kiyago cuno munsi Bon, jewe hanini ndashatse gushimira umuyobozi wacu muri VAB yitavye akamo kacu ngaha anya kitaba utumire bwacu ngaha kuri Kazoza FM kugira ngo ashobore kudusigurira uyu mugambi VAB ufiswe na VAB muri projet yayo va muzika tukaba twizeye ko n'ikindi gihe nina mwubahuka nkamutuma ko adosubira kurenguka Ishimira kandi n'abakunzi ba VAB bariko baratwumva nabumviriza Kazoza FM gushishikara bumviriza ibiganiro ducisha ngaha anye buridwi by'intudi emission ya kuziko merci egome nkuko muvyumvise haniho tugira turangirize kino kiganiro ariko subira guha ijambo gatoya ngira ego nagomba nshimire abadukurikiranye bose mugareka nagire ko nkosora no kusije ndi umuyobozi wa VAB nimuze murumviza ibyo Divine avuga abayobozi ba VAB barahari kumbure jewe njejwe umwe mu bayobozi ba VAB jewe njejwe runo rubuga rwa opportunité creative ni mundenganye n'ukuri murakoze gukosora ko oya ariko dutumire mwebwe muko muratwumviriza yuko turindiriye ubutumwa bwanyu gishoboka hari kibazo mubaza inyishu turayibemereye mu biganiro biri imbere ikambira n'intererano yari yose turayiteze kugira ngo tubone ko twateramanye koko hano kuziko Terence Manira kiza nije twari kumwe kuri micro nshimire Divine nshimire Mana yamfashije subire kandi gushimira na SIAJ nk'umutumire
shimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi, shimire kandi King Leandre ko adufasha mu binga bw'ivyuma na Akimana ko adufasha kubijanye amasanamu kugira mushobe kudukurikirana ku rubuga rwa Facebook naho butaha. Ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM.